souvenir iryoshe yo mu bihe bya fiançailles twagize iryoshe gusumba izindi. Turabizi. Okay, nk'umunsi wo guhiga hano cyo gufungura ibifungurwa kimwe ukwezi kose niki gifungwa ufungura? Uramaze kumbesha ariko mu buryo bwiza nyine bwo kugira umpingire. Wambesha iki hari ryari? Okay, umunsi mama yaje ko bari umunezero. Ni kihe kintu cyakuryoheye cyane gusoma ko wari ukitetse? Ufiti ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Hola my people, turabana mukije amahoro y'Imana, mwiriwe bwakeye abivanye n'amasaha muriko muraturabirako. Twebwe twitwa Solution Cup, we are fearless generation. NORASQUE ni gatandatu canke Solution man of God, new creation, son of God, unstoppable boy, n'andi mazina menshi niko nitwa. Ariko kandi wari mu bubafu bwanje nkuko bizwi, nkuko Imana bishimye rinabihezagira, kandi yari bivuze kuva kera. N'umufasha wanje yitwa FANNY LAVINE. I'm a solution woman, I'm a best woman. Nandi menshi mamla niko yemeze. Ndabizi ko iyo tuje kujya mu dukumbuye mu mukeneye kandi kutuganiriza byinshi, mu mukeneye kandi ko tunabaganiriza. Ariko nagoma shimire especially kuri babandi babonye video yacu bayipartage bakayikura kuri YouTube, bakayipartage ku yandi ma platform yabo. Ariko kandi nteri ivyatsi babandi bafite video yacu bagaca bayashira ku mbuga nka Facebook, bakayashira ahantu andi hantu si sawa. Jizu ikeneye isange kuri YouTube. Ariko kandi abwiye ko tubanezererewe, narabonye ama commentaire menshi y'abantu bavuze ati NORASQUE tusigaye tukwanka, usigaye uriza abafani wacu ngo yaratwenga. Mwambonye byaremeze gutijya prank sheri wanje toka enda ubuze abantu bapartage ibintu byacu babikura kuri YouTube bakabishira kuri andi platform. Nibuka aro umuntu arababigira mu kutamenya bakavuga ko iyo yitereshaje ukayishyira nko kuri Facebook, video ukayishyira kuri Facebook, ukayishyira kuri YouTube ko buriko uratuma utwamamaza cyane tugiriye neza. Ubu dukorera amakosa menshi cyane kuko kugira ishike kuri YouTube biba yatwaye uburyo rero kucikura ko nawe ukayitwara kuri Facebook. Ubu tugiriye nabi kuko natwe Facebook turadifite. Tuba tudishira ko tubona ari ikintu cyiza. Ariko rero abifuza kudushigikira kudutera intege mu sharing link apana video tola link hama muyisangize n'abandi ku masaki, namba ya Facebook, namba ye akapana gutora video ngo uyishireko. Hama turanabakunda cyane, tunabashimira ukuntu mudukunda, ukuntu mudusengera. N'abadutahura bazodutahura namwe muhezagirwe cyane. Ariko hari akantu sheri mwiyindwi yaharaye kuvuga kenshi ngo uronderere iciza mu bibi. Uronderere iciza mu bibi kuko no mu byiza byose urondeyeyo ikibi ntiwokibura. Rero mu bintu ubona ukabona ko ari bibi uyaranje ugerageze kurondera mu byiza nabyo. So thank you ama yarandikije ntiyaze ngo twaravyibagiye. We murindire sivyo yatanguye ariko sivyiza shero sivyiza mugabo we naho kwihora ari bibinzo bikora. Niko bimeze. Mwavyumvise umusheri wanje yuko yatanguye kuvuga daheza. Umusheri wanje Imana yamuhezagije amajambo menshi. Jesus Christ. Nta majambo menshi ufise. Ndashima Imana no kuba mvuga kuko kera sinavuga. Bari kuvuga iki cyatatu yarufite. Ubu ni ufise ibyo kuvuga. Uvuga rero ndaguhaye umwanya sheri wanje vuga. Uvuga iki? Uvuga ibyo ushaka uremerewe.
mke wangu aseme, mwache mke wangu aseme. Okay, na mseka tugirigane mu Kiswahili nkuko vyama. Sasa wapenzi wasikilizaji, watazamaji wa channel hii, mimi naitwa NORASQUE ntare wa gatandatu. Huyu ni mke wangu anaitwa FANNY Vaccine, kama vile mnavyomtuona na jinsi mnavyotupenda. Amependa wasalimie mke wangu, wasalimie hebo, wasalimie. Nawasalimia sana katika jina la Yesu. Mimi endelee. Sasa kinaisha hapo. Sasa kinakwama. Ariko kandi turamutse babantu badukurikira batari mu gihugu cyacu cy'u Burundi, especially ku bantu bari muri Amerika no munsi none umva noramutsa cyane, ariko kandi kuri abantu bari mu bihugu birimo amaneje bigiye kugira ngo ushobore gusohoka utambaye ikoti, twabwire pole sana. Ariko hariho nabandi bari mu bihugu usanga badashiye gusenga, especially mu bihugu by'Abarabu udashiye kuba wosohora Bible ya usenge. Turabasengera aho turi hose, ariko kandi namwe mu Rwanda mwisengera. Ariko nabanya barabumenga bakijejwe barabaho. Apara muri Arabia Saudite. I don't know. Na Oman za Qatar sinibaza, ariko usanga bihari, ariko navyo narenze. Ariko nyimboro y'ahantu ndashe gusenga, urabantu wibinda munsi y'igitanda uvuga uti ndateye igisabisho ko muri Imana nzobana nawe. Nkuko bimeze tuba dufise ibintu byinshi dushaka kubakorera, kubaryohereza, kubashimisha. No musikani twifuje kugaruka gutya, dufise byinshi tugomba kubaganiriza. Ariko imbere yuko tubaganiriza, twavuze kuri Frank mwabonye la papase, umushiri wanje yari yavuze nta Frank ashaka, ariko nagomba ndabwire ko ataho bikwani. Ubonye urinze ubone ikintu ko citwa niko kiba citwa. Ubonye filme yitwa Urugo aba ari filme, niyo mpamvu aba ariko filme yitwa Urugo. Hariko Frank aba ari Frank. Frank nibaza ko gisigura kubesha canke ku prankinga, ukanga kugira ibintu by'ijari bya gutyo, kubesha ibintu bya gutyo. Mwarakoze cyane abantu mwagumye mumvugira ko yandi DJ, nabonye ko mubonda muri neza ko hariho n'abandi bavuze ngo ndira neza, ari umuntu arira neza frame. Ariko ururingo nanje se ndabitsika nkunda kuri ya level. Wache wishimye. Frank ni nziza, urabona umuntu gusa jewe vraiment ntuzongere Frank, ndagusabye umva nzogira sawa nanzogira we tulia. Ntuzogira ubwo burofa busheri bwawe. Biye ibintu bya Frank ni by'abantu bataramenya Imana neza, canke abantu bari mu ntege. Wowe wage mu ntege. Nari mu ntege nk'iyo kubesha. Gute kanze umugore wawe ukwemera karira byo. Nanjye nzosimbirayo mbisabe. Nzosimbira mu ntege. Maze niho. Ariko kwihora si byiza, kwihora si byiza, si by'abana b'Imana. Ariko kubera ko dushaka kunezereza abakunzi bacu kandi turi imbere ya kamera kugira tubanezereze, tunarondera n'amafaranga by the way. Ndivuga ngo turi ngaho kugira tubanezereze gusa. Oya turi ku kazi, nicyo bituma njamboneraho kubwira abantu babona namba y'amafoto cyangwa video dusohoye ngo urumva ngo mwebwe ngo mubakira kuri kamera bari yandarika. Aha turi ku kazi, mu rugo ni hariya. Ibyari yandibaza nabyo mushobora. Arivyo muri abona zo mu rugo, arivyo turabereka. Okay, inshatse gusigurira abantu bibaze yuko twoba tudafise ubwenge, ivyumviro byo kuvuga ngo urugo ntibagubakira kuri kamera. Ego cyane, urugo ntibagubakira kuri kamera, ntibagubakira mwibarabara. Ariko kandi ndababwira ko kunezerwa n'umukunzi wawe mu bana, apana umukunzi bwa bindi by'abana ngo ugenishe wanje ni kopino ya umukunzi wawe mu bana. Imana yaguhezagije, ni byiza cyane, biratuma urukundo ruguma rutotahara, biratuma muguma muri abagenzi cyane. Ejo hahise none nanditse kuri Facebook ati uwo muntu yifuza ko mubana banza umenye neza uko wumve nyine yuko ari mugenzi wawe kandi uzi ko atinya Imana. Rero nta kuntu na kumwe umuntu mubana yoba umugenzi wawe mutagira umwanya wo kuganira nyine utuntu nyine two gufina cyangwa utuntu tumeze neza ngo mumane umwanya. Sometimes ego ubuzima buragoye, ajya ku kazi n'undi akajya ku kazi, ariko ujya mwanya muto y'umuhuye garukana ka kantu k'ubugenzi yari afise mwari mufise mutarabana. Kandi ikindi naco abatinya Imana, kuko umuntu adatinya Imana ntashobora kugutinya wewe. Azokugira ikintu ataco bimutwiye gukura amenyo cyangwa kumena n'umutwe ataco bivuga. Ariko mu gihe atinya Imana hari akantu kajyamo akavuga ati naho ndi umunyamakosa uko ndegza je nta muntu mweranda baho, nta mugabo mweranda baho, nta mugore mweranda baho. Nico bituma abantu bagira amakomantere ngo asama ngaho ngo abagabo ntabuzi n'abagore ntimutuzi. Abagore barabazi.
abagore umugore yabaye mubi na shetani aricara akiga ati he mada ivyo ni biki kandi n'umugabo nawe arashobora kuba mubi rero urumva nicyo gituma ntihobana n'umuntu uvuga ngo niki ijwi ryawe ririko rirajamo neza ririko rirajamo je arampaye ijwi barivuze n'amariro urayafise urumva si byiza kubana n'umuntu mukekakekana winengesera ngo abagabo ndabazi kuko nawe ntari yaje ati abagore ndabazi rero muri ico gihe iyo mubanye uko onye munengana sinzi umuntu yigeze kumbwira ati buryo umugore n'umugabo babana barabana barengana ati ndabe jamen ukabizi uko umugabo wawe cyangwa umugore wawe mukibana uvuga ngo ndabe uzoguma uraba kandi uzobona bibi gusa biguca intege ntawe wicuza impamvu wagiye mu rugo kandi urugo n'umugisha Imana itanga siza ngo nico gituma umugore n'umugabo bakwiye ahubwo kugenda bose baraba imbere namba rutsitaya akamufata ukuboko sino kuvuga ngo abagabo ntubazi n'abagore nuko twe akatari mu mpene kari no mu ntumbaza ngo akari mu mpene kari no mu ntumbaza sigaye mvuga sana nzoza ndakora ikiganiro ciwanje jenyene kugira nivugire niba wahigiye kuvuga niko ndavuga rero nivugishe wanje rero ni abantu mutubona kuri kamera mukaca mwumva umenga turabana mu mutwe nta bwenge dufise ntituzi ukuntu bubaka urugo twe nta nuko turi abana naho turi abageni ntabwo turi abana kuko turi abavyeyi b'abana benshi kandi rero nta muntu naho wavyara ufise 13 ans utegerezwa gukura ku nguvu rero nabwo turi abana nambara amafoto mubona abo ashimisha namwe mubikorere abakunzi banyu abo ababaza namwe musaba Imana imitima yanyu yorohe inakunde namwe utagikunda kuko urashobora kubabazwa ku buryo wumva utobugikunda ariko ari akantu je nasomye ati ndeka mvuge nanje nahawe ijambo ko vyemewe na nyene ijambo nkiri mutoyi nahora nshaka kuzoba umumenyesha amakuru kugira nzoronka nza ndavugira sheri kandi wucu ndeka none ivyo umugore yagize ariko ndavuga rero ivyo nasomye akantu kavuga ati esheke wagize ntikubuze kubandanya urugendo bandanya kuko hari abantu batanahura ngo ndumudivorce ngo sinari nkwiye gusubira kurongorwa kubera iki cyo kuki babarira kubera iki ndeka niyimayo yandi mahirwe kandi yongera amahirwe bebe nariyongera amahirwe kuko Imana yanavyemeye abandi ubuzo ngo wari kugumurira abo bana gusa ni vyiza kurera abana kandi ndabakunda barebezi kandi narabareze barakuze ariko nawe Imana namba igute iteka ngo kongere ayandi mahirwe ntuyareke ngo ni kubera ko ngurumva ngo wawo ni ngo yaragukuyivye imbere cyangwa yaragugize iki mama worewa baba wowa urugo n'umugisha ruva ku Mana kandi iciza ariko icyo tibagira byose ubishyire mu maboko y'Imana ubisengere nuko twumva tugize irungu bivanye nuko twumumenga relation yatubereye ikibazo ugasanga urugo ushatse kurugera ko ari ahantu ugiye guhungira oya menya genda mu rugo ko wumvise uko ari umugisha kutoka kwa Bwana kuko naho utorongorwa kuko naho wovuga ati jere ndi ntwari kazi sisubira kurongorwa sisubira kugira iki cyawo kuyangana imyaka 10 muga ari gihe haize nka 20 wosanga waje gusambaza Imana zocu uyisigura gute none uburije urungo kugira witwe intwari kazi rero wowe ngo uzikurera abana cyangwa uzihugira iki kandi Imana yari yaguhaye umugisha mugu ukaca ubuswa nako kamanye umutima gusa gato gusa ngo ugiye gusambana n'uwo muntu mugiye gusambana nta gacira guha niko kundi urazi uko iyo tubatse abagabo cyangwa nyine n'isore bakunda kubona yuko umenga urabakeneye sana bo kugira igikoresho cyabo ko karagaciyemwe rero ndokora ikiganiro ndi jene numva sikaye ndi imvuzi sana samahani waruvuze gutesheje nawe ntaruvuze mukanya byagute usubiramo ntacuvuge nabi nahejeje nzoka ikiganiro cy'abasolution women gusa kizoba kivuga ibiki kizoba kivuga iby'abagore n'abakobwa tu amakuru y'UTube igice kiri abagore gusa tuzogira seminaire babarira ariko kandi ndabibutse yuko murinze mubona ifoto cyangwa video twifuje kugarukana ikiganiro twigeze kuba dukora bwa mbere question réponses
jibu na swali. So today nidatangura no munsi she. Baya reka tugera. Wewe naha. Aharaga. Je naha. Duterere hejuru sarabutangura ko. Sawa. 1 2 3. Je nangura. Sawa. Je nangura ko bati. Twende sasa, twende. Guys, Jesse Msina. Bibazo byanje sinda nabibuze wabinyegeje. Sinde ibira tuzaje wabinyegeje. Ngibyo. Akunda bira mu bibazo. Je nje mfena kandi nziza. Yasimbi wanje. Block note iranditse ko na block note. Okay, tunaenda na swali ya kwanza. Reka mbere kuri iki. Indira. Okay, nk'umunsi baguhige hano cyo gufungura ibifungurwa kimwe ukwezi kose. Niki gifungurwa ufungura? Inyama n'uburobe. La viande. Okay. Ake nawe. Yego. Uramaze kumbesha. Ariko mu buryo bwiza nyine bwo kugira unkingire. Wambesha iki hari ryari? Umunsi nakwesha genda gukingire. Kandi umunsi ndanawoze. Hari umunsi bariko barakuvuga cyane kuri Facebook. Ndabwira ngo nize telefone. Oje na telefone fisi. Oje yagize ikibazo. Naho gusa. Nimutsa handi ni ryari? Ariko kugira unkingire. Kugira ntugire stress y'amajambo bariko baravuga. Okay. Harande wibuka? Ryari? Umunsi umwe waratashe kubera ushitse wacumbwira ati ndashitse hamwe tugasenga tijoro ryiza. Ariko uwo munsi warashitse namba warashitse ntiwambwiye ngo washitse ntiwambwiye ikintu na kimwe ndagutelefona uranka kunyitaba hama hageze nko mu masaha 8 z'ijoro turanyandikira ngo wari wasanze wasinziriye wasinzira kumva uwo munsi wari wagize ibisanga mu nzira nka kubimbwira. Uyo munsi abantu bari bankuriye yuko nanka yuko wogira stress ariko nawe namba ari icyo umaze kubesha umusheri wawe kitubwiye muri commentaire ariko wamubeshe ku mpamvu nziza ugasanga umusheri wawe wamubeshe ngo amafaranga yaheze kugira guha yandi ahamucukura ikindi kintu nyene kenewe gusumba. Okay. Cyangwa tuwundi dutera inkuru yakumaze kumubesha. Ni kihe kintu wahora wanga ariko wakunze tumaze kubana? Rap. Sinakunda rap kwe abantu obo barapa baririmba indirimbo zo kurapa za gospel. Ngatara abantu ivyo nibiki? Ariko ndazikunda. Twende kazi. Okay. Umunsi mama yaje azi ko bari umunezero. Ni kihe kintu cyakuryoheye cyane gusoma ko wari ukitetse? Cyangiye n'amajambo wavugiye muri eglise. Uravuga mko. Jambo yaranyije n'uwo mwana agomba ndrage. Sawa. Agiye cyaranyishe. Ariko nawe ndakubaze. Ukunda indirimbo zimeze gute? Niwe muririmbyi uri kurakunda cyane muri iyi minsi? Jewe. Ahubwo ndakubaza wowe umbaza wewe ukunda muri iyi minsi. Wewe wanze kwanza umbwira ukunda nanye ndakubaza wowe nkunda. Nkunda muri iyi minsi. Aya muri iyi minsi mparaye korale. Iriya korale Maranatha. Kwa ya ndirimbo yawe nzajya ngo singiza Yesu. Okay. Ngo imba. Uko indirimbo zimeze gute? Izo nkunda. Ndakunda gospel. Now.
Nanje rero mbaze nanje bibaze ko nkunda izi ndirimbo zimeze gutya Ibyo ukunda wewe ntabwo ukunda izihe jewe nyine nkunda indirimbo zose ukunda byose ariko muri minsi umuririmvyi nkunda ni Pacifico Eko rirankorera Yewe jambo ry'umwami Yesu rirankorera rirankora abatazi iyo ndirimbo baje kuri YouTube channel ya El Pacifico King barabe indirimbo yitwa rirankorera n'izindi nyinshi cyane Pacifico barikiwa sana nije ndakubaza mbwira kurereza ibiri nkunda cyane gusumba izindi Rose ndayizi ijana ku ijana ndabizi ivyo Rose n'ibindi no guharira sawa na White bravo ndarenze petite okay Sirno iyo wanje ukunda niye Sirno iwawe Sirno cyangwa izina rya vrai Sirno burya urafise amasirno menshi nta narimwe mfise urayafise ariko si menshi uziriye nzi Runyuzi nzi Gospelapa nzi Intare 6 nkunda Intare 6 nagira ukunda Runyuzi oya okay je ndakubaza nk'ubu unyi tubwire souvenir iryoshe yo mu bihe bya fiançailles twagize iryoshe gusumba izindi ivyo urabizi souvenir nkunda burya rero souvenir se urumva rero ntagiye na kimwe twigeze tuba mu kiryoshe yego umunsi umwe twagenda gusenga umunsi twagenda gusenga hari umunsi twagenda gusenga n'umusheri wanje imvura ishatunyagira ahantu yatunyagira kuva dutanguye gushika duhejeje amasaha 3 nicyo gituma no kuri mariage imvura yaciye igumigo uburyo musi natangaye twaratanguye turayimbaza imvura ntiyagwa hajya rero dutanguye gusenga imvura akacakaragwa bukebu tugiye munsi y'igiti ngo kugira tugama kuko n'ahantu hatari inzu hari ku musozi Jean tugiye rero munsi y'igiti tuzi yuko tugiye kugama bati dusengereyo ikiraba nyinshi ikintu rero acangeye cyo cyagize kiba cyavuga ngo diso uwo munsi ni umunsi wa mbere yafashe nkuku ni umunsi waciye ngombi waciye ufata nkuku kugira imvura ntinyagire cha dusenga umfashe kumena ivyo byakuryoheye kumena ko ndasenga wibereye muri ivyo twego turasenga ariko umfashe nkuku ryari rya mbere yego kwe ryari rya mbere umfashe nkuku turiko turasenga cyawe ujya munsi ntiwasenze vya vrai haya nari mu muhemo wewe kumbe bari mu bivyo bindi bintu oya gusa ndagumye ndavyibuka yuko yoshe wanje yitwanse ndafashe nkuku olishe oya nese akamama karyoshe naye ndakubaze cyane je ngomba kubaza siweje kumbaza mama oya nije nakubaze siweje kumbaza mama je njya kwaje mama ara yuko kumutanga ibintu byo kugapfura mbaza ndaba aha mumbwira ijambo ry'urukundo utarigera umbwira n'umunsi n'umwe utarigera uvuga no kuri kwimana ibyo ntibirimo kandi undabe mu maso ucuribwa abantu bose bumva ibyo ntibirimo bitari mu ngenda bihebanje nitana nigiye niga kuraba match icyo nakubarira ku byose amaze kubikubarira come on bebe come on wewe udusa ni rero twumvuke gusiga wonera isoni iraba ukuntu uca ndawe ikintu nokubarira nuko ntangazwa cyane umunsi ku wundi n'ukuntu umeze uroroshe kubana uraryoshe nyine sinzi nkaho byoca kugira ngo niyumvire undi muntu ndagukunda Alleluya rabababababa idemi irankunda okay ikiganiro kiraheze finally okay bazi cyanyuma kubera iki ibyo nateguye bitarahera je byaheze mbwira amatazirano yanje abiri
nkunda oya ico nyi wapi joyi wapi uramaze kurizwa n'umunezero hari gari wa munsi kuri predote kimya ndaririra mu ikoti bafite predote niko rubanza twatangiye kugira ruri seri rumwe abavyeyi kandi bivanye na histoire mushiri wanje yari hari bavuga ngo abavyeyi baramwanka ama rero baradushigikira baradusengera baratamba turaryoherwa turasangira nari numva umunezero uri boku yego wow manishim ndakoze cyanyuma kim kubera mu bya okay nk'ubu hagize umuntu anyandika ko igitabo Jean akandika igitabo ciwanje jewe avuga jewe cyo gitabo cita gute umugore w'inyishu ivyo ntibinde no guteba so people mwakoze kuba muri kumwe natwe ndabibutse ko nitwa NORASQUE ntero gatandatu ni Faxine Uwimana FANNY LAVINE ego tubibutse yuko kandi lendi tuzatugeze muri urugo seri hariya kuri FANNY LAVINE official episode 4 bacha tubimane urusengero ngira aba bantu bakora senga muko murabumva namwe muze murasenga cyane kuko kumwe n'Imana birashoboka.